Reka nsubire kubaheza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ku biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Niyo makuru ariko arahanwahanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mirwi ya WhatsApp bari kubivuga ko abarundi baba hanze y'igihugu aba diaspora nabo bariko barabivuga ko, ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD inkuru zabaye nyinshi ko uyu mutegetsi amagara yiwe atifashe neza, mu gihe abandi bo bariko baratangaza yuko ashobora kuba yahejeje no kwitaba Imana. Kuri ubu rero hari amakuru duhejeje kuronka mu isoko ryacu riri mu mugambwe CNDD-FDD kandi akaba ari isoko ryegereye ubutegetsi cyane. Hari ivyo bahejeje kudutangariza ku kungene vyifashe kuri Reveriyano Ndikuriyo nk'uko tugira tuze tubibasangize. Ndabaye ikaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bisagara bitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye cyane cyane bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Mu gihe ku igenekerezo ya 2023/0 uyu mwaka wa 2025 hatangura igikorane cyo gushimira Imana, igikorane gitunganywa n'umugambwe CNDD-FDD mu mpera za buri kwezi. Iki ni igikorane cyabereye mu ntara ya Ngozi. Reveriyano Ndikuriyo rero ntiyitavye ico gikorane kuko ku munsi wa mbere w'igikorane n'ubundi yaragaragaye, ariko mu yindi minsi gushika kuri uno munsi ntigeze agaragara ngaho muri ico gikorane. Vyaravuzwe yuko rero amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe atifashe neza muri iyi minsi, gushika naho ku igenekerezo ya 2023 Reveriyano Ndikuriyo wari Ngozi hamwe n'abandi bategetsi we yahise amanukanwa ijoro na Rusehabaniha yo mu biro vy'umukuru w'igihugu i Bujumbura nyuma yo gufatwa giturumbuka n'ingwara aho yari mu ntara ya Ngozi. Muti rero ibi vyavuye kuki? Tubanze tubigaruke ko neza. Ku igenekerezo ya 2023/0 y'umwaka niho hatangura igikorane c'amasengesho cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kiriko kibera kuri stade ku Gasaka mu ntara ya Ngozi. Ni igikorane c'iminsi 3 cyatanguye ku igenekerezo ya 2023 kikaba kiza guhera uno munsi ku igenekerezo ya 2025/0 uyu mwaka wa 2025. Ico rero kikaba ari igikorane cyo gushimira Imana imyaka yose uwo mugambwe umaze ku butegetsi no kuyiragiza umwaka twatanguye w'2025. Abategetsi bose bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi barashitse Ingozi, harimwo umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuko we yahashitse igihe c'isaha 8 z'umuhingamo igikorane kica kiratangura. Hariyo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Ndirakobuce, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'abandi bategetsi batandukanye. Ni mu gihe kandi n'abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu gihugu c'u Burundi nabo bari mu bitavye ico gikorane. Ivyo kwigenekerezo rero ya 2023/0 uyu mwaka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo ku rwego rw'igihugu yari yashitse nawe ahingozi, ariko ntivyakunze ko ahonyoza ukuguru mu gikorane kuko akiri muri hoteli aho ngaho Ingozi yaciye afatwa giturumbuka n'ingwara ituma atakaza inguvu akumva ibizunguzungu. Mu nyuma abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baciye batangura kumukurikirana, batanguye kumutera iserumu bageza ku ya gatatu niho rero babona ko bitoroshe baca bafata ingingo yo kumumanukana i Bujumbura na Rusehabaniha yo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bavuye Ingozi ku isaha 5 zo mwijoro, aho hari ku igenekerezo ya 2023 ku munsi wa 4 w'indwi. Gushika ubu bikaba bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yaratwawe mu gihugu ca Kenya kuko basanze amagara yiwe atifashe neza cyane ubwo bari bamushikanye i Bujumbura. Nk'uko tubikesha amasoko yacu, Reveriyano Ndikuriyo araremvye cyane, amerewe nabi, ngasigaye ahema nabi. Amagara ya Ndikuriyo atera asinzikara kuko n'ubundi yamaze gusohokanwa hanze y'igihugu. Tubaze tubamenyeshe ko inyuma yo kumanukanwa i Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa 4 Reveriyano Ndikuriyo yaciye yashikirizwa muri Tanganyika Care Hospital.
aho basanze bibarengeye. Aba rero nabo niho baca bafata ingingo yo kumunyarukana i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Amaze kuhashika basanze asinzikaye cyane, aho boba bariko bategura nawe kumunyarukana mu gihugu c'Uburusiya kuko aremvye cyane. Muti rero noneho harikekwa iki ku vyoba vyashikiye ico gihanganga co mu mugambwe CNDD FDD no mu butegetsi bw'igihugu? Amwe mu makuru twagerageje gutohoza ku vyoba vyashikiriye Reverend Ndikuriyo nuko ariko nubwo bikigoranye, ubwa mbere twari twabwiye ko Reverend Ndikuriyo byatanguriye Ingozi aho bari bitavye igikorane. Abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamutera amaserumu 3 ariko iserumu ya gatatu yaheze kuko baciye babona ko Reverend Ndikuriyo aguma aremba cyane, ariho baca bamunyarukana i Bujumbura mw'ijoro. Reverend Ndikuriyo akiri Ingozi, abaganga batanguye kwikeka ko agize ikibazo kivuye ku ndwara ya diabete asanzwe agendana, kuko Reverend Ndikuriyo yaratakaje inguvu cyane, atangura kubira icyuya cyinshi n'ibizunguzungu. Ikindi biyumviye nuko yoba yaragize ico bita AVC. Ibi akaba ari indwara ifata umutima. Inyuma yo kuvanwa Ingozi haciye hatangura kuvuga ko Reverend Ndikuriyo yoba yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre. Ni poudre yoba yarahawe naho tutaramenya aho yavuye. Iyo niyo mvugo iguma ikoreshwa nabo mu mugambwe CNDD FDD. Ivyo bikaba vyanatanguye gutera icuka kibi mu bagumyabanga nk'uko amakuru adushikira abivuga. Gusa ico twokwitondera ngaha nuko ayo makuru ya poudre atari amakuru twemeza canke twovuga yuko twakoze kamatohoza. Na makuru tubasangiza dufatiye ku vyikekwa biriko biravugwa indani mu mugambwe CNDD FDD. Tubaye tugarukiriza ngaho iyi nkuru. Gusa igihari nuko Reverend Ndikuriyo ari mu gihugu ca Kenya, aho bamwe bavuga ko irishano ryo mu bwoko bwa poudre yoba yarahawe ryoba ryaravanywe mu gihugu ca Tanzania. Tubibutsa kandi ko kuri uyu munsi igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 aribwo hari kuba amatora inyuma y'igikorane n'ubundi kiriko kirabera mu ntara ya Ngozi, aribwo hari gutorwa umunyamabanga mukuru mushasha w'uyu mugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Uyu kandi yari gutorwa no munsi akaba ari we yari kuzotoza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027. Vyinshi rero ku magara y'uyu mwubahwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba n'umutegetsi akomeye cyane muri CNDD FDD, akaba kandi yaranagwanye ku rugamba nabo mw'ishamba. Turabandanya tubitohoza, ikiza kudushikira turaza kukibagezako. Gusa nanone tubibutsa ko uyu atari we mutegetsi wa mbere afashwe n'indwara yo muri ubu buryo, ku buryo ashobora no gushikanwa mu bihugu vyo ku mugabane wa Aziya, kuko muribuka ivyashikiriye Daniel Geras Ndabirabe arongoye inama nshingamateka, ndetse n'ivyashikiriye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona igihe umukuru w'igihugu yari yimeje gutanga ikigongwe ku banyororo barenga 4,000 bapfungiye mu mabohero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivya Reverend Ndikuriyo rero turabandanya kubitohoza ko ikiza kudushikira natwe turaza kukibagezako. Ni mu gihe kandi hari indi nkuru iriko iravugwa cyane ati nibiki biriko bitegurwa muri Kobedake. Abanyagihugu ese bazoronka amafaranga yabo babikijemo? Ni iki gituma iyi koperative ihomba? Tugiye kurabira hamwe ivyatumye koperative ihomba mu bice bitandukanye. Turaza kurabira hamwe kandi vyashikiriye na microfinance neza iwacu yakorana n'iyo koperative yahomvye. Tubanze twibutse ko Egide Ndayishimiye arongoye iyo koperative yapfungiwe mu iperereza inyuma yaho bigaragariye ko abanyagihugu bari babitse amafaranga bose bifumbereje, kuko atanumwe araronka amafaranga yiwe. Ariko naho Egide afungiwe mu iperereza, hari abandi bahoze batwara iyo koperative bategerezwa kuba barahagaritswe kuko bavugwa mu busuma bw'amafaranga bwatumye koperative itembagara. Ese abo ni bande? Nivyo tugira tuze turabe ko imbere mu makuru. Mu nkuru yashikirijwe bwa mbere ivuga ku busuma bwabaye muri iyo koperative akaba ari koperative pour le développement de l'agriculture et l'élevage Kerebuka Dukore. Uyu mukuru w'iyi koperative rero akaba apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura, aho yari kabazwa ku mafaranga abanyagihugu babikije muri iyo koperative. Kibutse ko iyo koperative isanzwe ifise microfinance ikomoka ko yitwa microfinance neza iwacu, naho nyene abanyagihugu bashizeho amafaranga bakaba batarayahabwa.
ivyo bikaba bishitse inyuma y'imyidogo myinshi mu banyagihugu babikije amafaranga yabo bamaze igihe c'amezi arenga 5 batararonswa amafaranga yabo yaba inyungu canke imitahe yabo. Ni amakuru adushikira akemeza ko aho mw'iperereza hoba hariho umugambi wo gufata ingingo yo kugurisha amatungo yose ya Egide Ndayishimiye kugira abanyagihugu basubizwe amafaranga yabo, ariko ivyo navyo bigatera amakenga abanyagihugu ko bishobora kujamwo ubusuma, bigatuma abanyagihugu bataronswa ayo mafaranga nk'uko vyigeze gushika muri koperative Nduza dufashe abakiriho, aho abanyagihugu banyazwe amafaranga yabo mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yari yamaze gutangaza ko leta yafashe amafaranga atari make inyuma yo guhagarika abari bayirongoye. Twibutse ko kw'igenekerezo rya 5 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 ariho Pierre Nkurikiye canke se batazira Cinjire yari yatangaje ko leta yafashe muri koperative Nduza amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi umwe, ariko bikarangira atana 10 abanyagihugu baronse. Gushika ubu abanyagihugu baracimyiza ibamfu mu kwibaza ahanyikiye ayo mafaranga yatangajwe na Pierre Nkurikiye. Muti none yaciye yikora kuri ayo mafaranga, leta yaciye yikora kuri ayo mafaranga atasubijwe abanyagihugu. Ico ni ikibazo abanyagihugu bacibaza gushika uyu munsi. Ikibabaje cyane abo mubona berekanywe Nkurikiye abo bahoze barongoye koperative Nduza bari baratwaye mu ibohero rikuru rya Mpimba, ariko bari mu baheruka kurekurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka uheze hakozwe ngamanyanga y'ibiturire. Abanyagihugu baracarira batagira baririra kuko ikibazo cyabo caranashikiye ibiro vy'umukuru w'igihugu. Bafatiye rero kuri ivyo vyashitse muri koperative Nduza, abanyagihugu bafise amafaranga yabo muri koperative nari mpejeje kubabwira Kobe Daekide, basaba umukuru w'igihugu ko yofasha kugira ivyo bintu vyo kwa Egide Ndayishimiye bibemwo umuco, ntibazotahe nk'uvuye kuragirira inarume mu gihe bugarijwe n'ubukene budasanzwe mu miryango yabo nk'uko bobo bitangaza. Nk'uko rero nari mpejeje kubibabwira, ibiri muri koperative vyovyo birasize ubwenge. Ubwa mbere tumenyeshe, nk'uko nari mpejeje kubibabwira, tubamenyeshe ko iyo koperative yari ifise umunyamabanga ajejwe ubutunzi secrétaire comptable yitwa Chantal Kwizera n'icegera ciwe Jean Pierre Mashengero. Abo nabo bategerezwa kuba bariko barabazwa kuko bafise uruhara runini mu vyatumye koperative ihomba urukomba amazi. Nk'uko amakuru adushikira, imbere yo gushika kure tubanze tubamenyeshe ko mu matohoza yakozwe iyo koperative basanze vyari vyitwa ko yari ifise amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 20. Ayo niyo mafaranga vyitwa ko abanyagihugu babikijeyo, ari nayo koperative itegerezwa kwishura abo banyagihugu. Mu vyo koperative yari isanzwe ikora harimo gutanga ingurane mu banyagihugu credit. Baravye basanga amafaranga koperative yatanze mu banyagihugu ari imiliyaridi 7. Bisigura ko koperative icibura amafaranga arenga gati imiliyaridi 13. Mu ncamake koperative yarahomvye ayo mafaranga imiliyaridi 13. Ayo rero niyo akenewe hamwe abanyagihugu bafise ya madeni, hamwe n'aya madeni miliyoni 7 miliyaridi 7 boyariha neza. Muti none aya mafaranga imiliyaridi 13 yahomvye gute canke yasahuwe gute? Mu ncamake muri koperative harabaye ubusuma, abakozi ba Egide baramuhemukiye bamwe bunyonyezi. Twamaze kuvuga hejuru ko koperative yari ifise umusekreteri comptable Chantal Kwizera n'icegera ciwe Jean Pierre Mashengero. Abo nibo Egide yari yarizeye mu gucungera ubutunzi bwa koperative kuko wewe ata amashure menshi afise haba mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Kubera iki rero batarahagarikwa, ni bande babakingiye? Muti abo basahuye gute koperative? Ivyo vyose biri mu matohoza yimbitse yakozwe. Icambere, abo babiri barakoze amanyanga mu gukora ico bita faux placement, bisigura ko ari amafaranga babesha ko yinjiye kandi yanditse ku mapuro gusa, mu nyuma akaza gusohoka ari cash. Nk'akarorero, hari ahantu usanga haje umuntu bakamwandikira ko yaje kubitsa amafaranga angana n'imiliyoni 100, ayo mafaranga yoba ari mu mapuro gusa, baca bamuha amasezerano bakandika ko agiranye amasezerano na koperative y'amezi 3 kuri ya nyungu y'ibice 5%. Inyuma y'amezi 3 rero uwo munyagihugu yacaza agatora amafaranga yose n'inyungu yayo y'amezi 3 agaca yigira. Uwo yaca hembwa na bamwe babiri twavuga hejuru kuko ari bo baba bamuzanye. Ahandi usanga umunyagihugu yaje nk'uje kubitsa amafaranga imiliyoni 50 muri bwa buryo nyene bwa faux placement. Ivyo navyo biri mu vyahombeje bikomeye cyane ino koperative nk'uko abenshi bobo babivuga.
uburyo bugira kabiri bwatumye koperative ihomba urukomba amazi bitumwe n'abari bayihagarariye. Nk'uko twari duhejeje kubigaruka ko ubundi buhinga bwo gusahura amafaranga bwakoreshejwe na secrétaire comptable Chantal Kwizera n'icegera ciwe Jean Pierre Mashengero, ikintu cagaragaye nuko abo bantu babiri basaye amafaranga menshi mu buryo bwo kudakura canke se guhanagura amafaranga mu mashini kandi umunywanyi yamaze kuyatwara. Muti rero ivyo vyovyo vyari vyifashe gute? Nk'akarorero umunywanyi yaraza kubitsa miliyoni 10 muri koperative, umunyagihugu yaca agirana amasezerano na koperative y'amezi 3. Inyuma y'ayo mezi 3 yaraza gutora ayo mafaranga yose bakayamuha nk'uko birekuriwe n'amategeko, ariko Chantal na Jean Pierre ntibigera berekana mu mashini ko ya mafaranga umunywanyi yayatwaye. Baca bayagumiza mu mashini, mu nyuma bo nyene baca bakurako ayo mafaranga bakashira ku yandi makonte yabo y'ibanga. Ivyo rero vyagiye kumenyekana nk'igihe Jean Pierre yafatanwa imiliyoni 175 kuri konte mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024, ariko Chantal yaramugwaniriye akora ibishoboka byose kugira ntapfungwe canke ngo ahagarikwe mu kazi. Ubwo nibwo buryo bubiri amafaranga ya koperative yasahuyemo, bica bituma amafaranga y'abanyagihugu anyikirayo. Ni mu gihe mu yandi makuru turaza kubabwira hamwe ivyashitse muri microfinance neza iwacu, aho Egide Ndayishimiye yari afise imitahe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojicikanwa n'ivyo usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nande makuru menshi turiko turatohoza yo kubirabana n'amakuru y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Byose nimuze gucikanwa rero birabana n'amatora ari mu mugambwe CNDD FDD ni vyinshi. Numuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.